haraheze ikiringo c'imyaka 5 mu gihugu cacu hari ikibazo c'igitoro nkuko muhejeje no kubishikiriza. Mbega ico kibazo caranamiranye gutorera inyishu aho mu gihe mu minsi heze mu nama nshingamateka hariho abashingamateka bari basabye umushikiranganje mujejeje harimo ubudandaji ko hoba liberalisation kugira ngo abashoboye kwinjiza igitoro baronswe uburenganzira. Ivyo mubivuze kwiki? Haraciye igihe kinini igitoro kitaboneka bikwiye, kandi tuvuga ko byavuye ku bintu byinshi. Ubwa mbere nuko ugiye kuraba ku isi nzima hagiye haraba ibibazo bitari bike bigatuma ivy'igitoro bigorana, ari naco gituma usanga atari n'u Burundi gusa. Ryari nari muri Ethiopia hari mirongo miremire cyane, nabo nyene ico kibazo kirahari kubera ibi by'intambara ziri hagati ya Amerika na Iran na Israel. Hakaba kandi nuko igitoro tudasanzwe tuciyimburira ngo tubikore uko dushaka. Mugabo yavuze ati nitwobwira bose ababishoboye bakakizana. Ababishoboye kugira bashobore kukizana n'ubu wo bishobora yokizana, nta ngorane zihari. Ikibazo kica kihaba bacaka kubwira bati none turaza tukigurishe ku 4,000 atahandi hirya hakurya kigugwa hafi 8,000. Aho rero n'ubu hari abo twaretse barabizana, muraraba nk'amashirahamwe aya ya mpuzamakungu arafise barabo bakorana babazanira ibitoro, si Sopebu wenyene bazanira ibitoro. Rero urwo ruhusha rurahari, bashobora kugenda bakabizanira bene gihugu. Ivyo nta ngorane. Nuko twabonye kandi murazi yuko ubuzima buca buza burazimba igihe igitoro coduga, kuko nivyo kugira ibi twita liberalisation vyosaba yuko tuca tukiduza nkuko ahandi bimeze, kikaja nko ku 6,000 canke 7 tugereranije no mu karere canke nuko kigugwa. Rero ivyo vyose nibisaba kubanza kwitondekwa. Rero biriko birigwa, mugabo kandi tubandanya dusaba yuko twogwiza cane turavye ibibazo biri ku isi nibijanye n'ibitoro. Tubandanya dusaba yuko abantu bo baza bagura imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba, canke ahari umuyaga nkuba ibi vyisyo bagakoresha izikoreshwa umuyaga nkuba. Ari naco gituma haraciye igihe imodoka zikoresha umuyaga nkuba zinjira takori zirishe, ndetse uno mwaka hoho twifuza yuko harimo n'ubwoko bw'imodokari tutosubira kwemerera ko zinjira atari zikoreshwa umuyaga nkuba, kugira koko ikoreshwa ry'igitoro ribe rike biheze vyorohe. Ikindi twogenda tuvuga uko Uburundi butera imbere niko igitoro gikenegwa kiba cinshi, ni nka kujya kwifumbire kiba cinshi. Murabona uno munsi usanga ikomine ifise imiduga myinshi, amamoto yoyo aya mapikipiki ku mitumba yose, uko abantu batera imbere bafise amapikipiki. Kera ntivyaruko. Rero hari imwe twama duhamagarira abantu kugwiza umwimbu, ntivyagiye na rimwe birajana no kugwiza umwimbu dushobora gushora hanze ngo bize biraheza bidusahiriza kuvyo natwe dukura hanze. Ivyo vyose rero ni bibazo leta na cyane urwego shingwa bikogwa
duheza tugahangana mugabo tugavuga duti reka dukore ibi vyose y'ikibazo kije haba hasigaye guhangana naco hanyuma kigatorerwa inyishu. Kuri iki kibazo muvuze y'imodokari zitanye igitoro zikoresha umuyaga nkuba ko tubona igihugu c'Uburundi kirimo ingorane z'umuyaga nkuba buryo zohava ucuboneka leta izobishiramo inguvu kugira ngo ntibihinduke. Umuyaga nkuba wo gukoresha ku modokari si umuyaga nkuba mwinshi, oya kweri uroroshe. Niyo bishitse ukagenda ahatari umuyaga nkuba, igihugu c'Uburundi kiracari gito, ni gito nako, uragenda ukagaruka ugashikira ahari umuyaga nkuba hanyuma ugasubira ugashiramwo uwundi mucanwa hanyuma ukabandanya bikagenda neza, nta kibazo bizotera. Murakoze. Haheze imyaka hafi 5 itangwa ry'ifumbire ritagenda uko leta igemerera abarimyi, ariko uyu mwaka hari habaye umwizero aho leta yasaba abarimyi kuriha amafaranga yose asabwa. Gushika nkuko muhejije kubivuga, abarimyi ntibararonka ifumbire, hariho n'abatimbuye mw'isizeni iheze. Ko mushikirije yuko hari intambamyi zitandukanye harimo n'umutekano muke uvaho ifumbire uri aho ifumbire ica, aba batanze no mafaranga yabo muratekanya kubasubiza mu kurindira ko ibintu bitungana canke abahombye leta irashobora kuzobaha injumbusho ko bitabavuyeko? Ikibazo c'ifumbire nivyo nkuko mubizi igize novuga iminsi itari mike igorana, abarimyi bataronka ifumbire ikwiye. Novuga yuko biri mu mice ibiri. Umuce wa mbere nuko ifumbire abarimyi turabashimira, barijukiye kurima, harima benshi, bica bituma rero ifumbire yahora itegurwa ibanke kubera umurindi w'abarimyi barima babaye benshi, bituma uko twayitegekanya atariko itakurikiye umurindi w'abarimyi uko barima. Ikindi kigira kabiri nivyo irashika igateba, ndetse ugasanga n'uburyo murazi yuko ikorerwa ngaha mu gihugu, mugabo ivyo tuyikoramwo biva hanze. Hari igihe rero usanga uburyo tuba twategekanije butabonetse ku gihe canke bijanye nuko aya mafaranga mpuzamvamakungu ataciye aboneka neza ku gihe, bigatuma kumbure biteba gato. Mugabo rero ivyo vyose tubifatanije turiko turabikorerako kugira koko umwene gihugu aronke ifumbire ikwiye, kuko twaramaze kubona bari ku kivi, bari muri ya ntumbero y'imbona kazoza. Bisaba rero ko leta tubashigikira. Ikindi tuvuga nuko hamwe tuvuga duti akimuhana kaza imvura ihise, turiko turahimiriza yuko abarundi bose bimba za Nyabarega tukaza turasahiriza ifumbire iyi novuga y'ikizungu n'iyi y'ikirundi duheza tukikorera, kuko dufise amahigwe imvura iragwa tukaronka ivyo twokoramwo ifumbire kama y'ikirundi iza gusahiriza. Kandi turabona ko abene gihugu bari ku kivi kuko biraboneka, mugabo kandi turabona yuko dutegereza kugira inguvu koko iyi fumbire ishobore kuboneka ikwiye. Nico kimwe n'abagifise n'uwabajije ivyo abafise amatike akiri mu bene gihugu, abo bose bazotunganirizwa, kuko murazi ko duherutse kugira na rusansoma y'ayo matike yose turayazi, kandi bazoheza rero bace batunganirizwe
kugira ibintu bibandanye nko mu mezi atatu bigenda neza. nko mu mezi atatu ababa barimye bakoresheje ifumbire hariho ibiterwa biba byimbutse bakaronka amafaranga bakaniteza imbere. Mugabo harashobora guhera nk'umwaka ugasanga uwari kurima ntarimye. Nari nabajije nti mbega none ko bitabavuye ko muzobashumbusha mu kunimba bazogumiza yarya amafaranga yabo ko bitagenze uko byari byategekanijwe. Iki ni kibazo iyo muriko muravuga ati tuzobashumbusha umengo ni kibazo canaka kitaraba uwundi, ni kibazo novuga c'abarundi twese dukenera gufashanya. Iyo turiko turavuga ivyo bibazo vy'ifumbire ni vya bindi tuvuga dusi twese tugwize umwimbu dushore hanze koko dushobore kuronka umusesekara w'amahera w'ivyo dukura hanze. Rero kuvuga ko tuzobashumbusha sinogenda mvuze ngo tuzobashumbusha ngaha, ahubwo tuzobatunganiriza neza atawanja wangura. Burya ugiye kuraba leta ikora kigoro kanini, urya mwavu ibice birenga 68% ni leta ibiriha, umwene gihugu akariha 32%. Burya hajya niyo bishika bikatugora turazi ka bene gihugu babitahura kuko leta nayo iragira kigoro kandi ifise ishaka rinini cyane kugira umwene gihugu abandanye yoroherwa. Rero turibaza yuko gushumbusha ahubwo no kumutunganiriza kugira koko ibintu bibandanye bigenda neza, tubandanye dukora uko bishoboye uko dushobora twose kugira turonke umwavu ukwiye kandi ukwiye abene gihugu bose. Ariko amakenga abarimyi bafise bavuga bati uwufitiwe ibirarane byinshi ntibobandanya bamusaba amahera nabanze bamuhe ivyo birarane hama ayandi azoyarihe ari uko yamaze gutunganirizwa. Ntibatahura ingene baguma babasaba amahera ngo barihe ayakwiye kandi hariho ibirarane byinshi bafitiwe. Ico nico gituma twagize iryo tohoza kugira dushobore gufata ingingo ibereye. Birumvikana yuko ubusanzwe afise ubutike twobanza tukamuha ubwo afise imbere yuko tumusaba ayandi. Ivyo rero ico cegeranyo carakozwe, byose vyarakozwe kugira turabe umwe wese birarane afise, ingingo izoheza ice ifatwe yisunze ivyo biharuro biheruka gutogwa. None kwirima ryo mu kwicenda rigere mushikiranganje wa mbere ego bigende gute? Mu kwicenda nyene hagira hagere, natwe leta turiko turakora kugira turabe yuko mu kwicenda hagera umwene gihugu afise ifumbire akoresha. Burya uri umutware twama turiko turiruka kugira koko umwene gihugu yoroherwe, ntidusinzira. Burya hari habarara ijoro, nobabwira ryari namye mbaza umushikiranganje w'ubutunzi ari ngaha, yavuye mu nama nshinga amateka saha 10 z'ijoro aca araduga ngaha, bicaye kuri nteguro y'ibwirizwa ry'amahera azogenga uno mwaka kugira dutunganirize abene gihugu. Burya rimwe na rimwe muratubona twambaye amakoti ngaha, mugabo turavyuka saa 6 z'ijoro tugakora, saa 9 z'ijoro tugakora kugira koko umwene gihugu ashobore kuronka ivyankenegwa, duhangane n'ibi bibazo bihari koko tubitsinde.